intumwa zibati kandi muri mwebwe umwe arangurisha Yuda kandi yamaze gutangura idiri sibyo biraboneka yuko tubona ko tutari intano biraboneka yuko koko turi umuryango urimwo abana bakuze abana bazi kibi n'iciza abana babona iyo babandanya baja Ndabaramutse ntanabani ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV ibashikiriza amakuru atandukanye abavugwa irya nino. Tugiye kubashikiriza amakuru avugwa mu vya politike, turaza kubashikiriza inkuru zivugwa mu gisata c'umutekano, turafise inkuru zivugwa mu vy'ubutunzi ndetse n'izindi nkuru nyinshi zibazagiye ziratangazwa. Hari amakuru dufise adahumuriza ariko nanone tukaza kugaruka ku rupfu rwa Petero Nkurunziza, aho Petero Nkurunziza yoba yarazi ko azokwicwa kandi akazokwicwa n'uwo yise umwizigirwa wiwe. Turaza kubigaruka ko hari amajambo akomeye cyane yamaze kuja habona yavuzwe na Perezida Ndayishimiye arimwo vyinshi binyegejwe. Turaza kubigaruka ko turaza kugaruka ku mukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera akaba yahoze ari n'umwizigirwa Pierre Nkurunziza, akaba kuri ubu hari umukuru w'inama nkenguzamateka. Turaza kubigaruka ko yarabaye umunyabigega wa Pierre Nkurunziza, hari ivyo yatangaje turaza kubisubira tubashikirize. Turafise amakuru menshi ariko aragaruka ko turaza kugenda dushikiriza. Nizere ko amaze gufyonda kuri subscribe, wabaye utarafyonda ko ubanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Dutangurire kuri no nkuru iciye ku masonga, aho Sosumo yahagaritse giturumbuka isekeza ryo guhingura isukari kubera ibikoresho bigeze aho umwansi ashaka. Abayobozi b'ihinguriro ry'isukari Sosumo bakaba barayibafashe ingingo kuri uyu w'Imana yo guhagarika isekeza bahoramwo ryo guhingura isukari. Umwimbu ubonetse muri uno mwaka ukaba ari muke cane, bitari bwigere biboneka kuva iryo shirahamwe rya leta ribayeho. Zimwe mu mvo zatumye iryo sekeza rihagarikwa giturumbuka akaba harimwo ibikoresho bigeza aho umwansi ashaka. Amatoni y'imiliyoni 13 n'ibumba 714 niyo yari yanditse kuri uyu w'Imana kuri kurubaho rushirwako kukuntu umwimbu w'isukari wa Sosumo utera wiyongera ku munsi. Kuri uyu mwimbu rero bikaba bitegekanwa ko ushobora kwiyongera ku dutoni duke, ko dutoni duke dushobora gushikana ku matoni y'umwaka wose angana amatoni ibihumbi 14. Utwo dutoni duke ni udusigarira tuva mu bikono bisanzwe biyikora. Umwimbu nk'uyo rero abakozi ba Sosumo bavuga ko bawuheruka muri 2007 igihe iryo shirahamwe ryari rirongowe na Alexis Ntacyozoba. Uwo mwaka uyu muyobozi bikaba vyanaheze yisanze mw'ibohero rikuru rya Mpimba kubera ubunyonyezi. Kuri uyu munsi w'Imana rero ku bakozi ba Sosumo isekeza ryaheze nk'umwana apfanywe n'umuvyeyi kuko atangunga yavugijwe nk'uko vyari bimenyerewe mw'ishirahamwe Sosumo. Mu bisanzwe mwisekeza ryo gutangura gukora isukari ryahora riba mu kwezi kwa ruheshi, ico gihe ingunga yasamirana inshuro zitanu. Uyu munsi ku wa gatatu Kigarama 2023 ingunga ikaba yari kuvuzwa gatatu nk'ikimenyetso cyo gusozera isekeza, ariko nta cakozwe nk'uko vyari bimenyerewe. Bakaba bitaye ko isekeza ryo gukora isukari ryahora risozerwa ku wa 20 Kigarama. Imvo rero ngo ni nyinshi zatumye iryo shirahamwe rya leta ripfunga ubutarariye iryo sekeza nk'uko bivurwa n'abakozi b'iryo shirahamwe. Imvo ngo ni zibiri, imvo z'ubuhinga hamwe n'izikirere. Kw'iyo mvo y'ubuhinga abakozi ba Sosumo bakaba basigura ko ibikoresho vyo guhingura isukari bimaze igihe bikora nabi, ibindi navyo bikaba vyarapfuye, ibituma abakozi baza bakora nabi
imvo rero ya kabiri ikaba ijanye n'ikirere nayone ikaba iri mu vyatumye Sosumo ihagarika ihutihuti isekeza ryo kwihingura isukari kubera ko imvura nyinshi imaze imisi irwayo ituma amamashini amwe akora ico gikorwa aza arashayagurika. Ingorane rero zikaba zigiye kuba nyinshi muri Sosumo. Bwa mbere ni ku bakozi kuko bafise amakenga ko batazobandanya bahembwa, hari kandi n'ibikaju vyinshi biraye vyari bigeze kuvamwo isukari. Akaba ari ibibazo bibandanya kongerekana mu gihugu mu gihe biboneka ko vy'ukuri igihugu kiri mu bibazo vy'ubutunzi, ndetse abategetsi bakaba nta muti bafise ku bibazo bihanze abarundi. Tugaruke ku zindi nkuru ziba ziriko ziravugwa cane nkuko nari nabikubwiye mu ntango zano makuru. Hari abantu boba bari bazi ivy'urupfu rwa Petero Nkurunziza boba baranabigizemwo uruhara. Ico bikoze hakaba hari amajambo akomeye cane, bamwe bavuga ko yoba anyegeje vyinshi. Ndagomba ndabashikirize iri jambo ryo kubaremesha, ndabaremesha kuko vy'ukuri nk'abantu b'Imana ni igihe cyo kurema kuko biraboneka neza yuko ivyo turimwo ari integuro y'Imana. Ni integuro y'Imana kuko biraboneka, mbere je ndabifate nk'uko ari nk'igitangaza. Mwiyumviriye iyo Burundi buva, iyo twavuye tuzi umutima abarundi twari dufise, uno munsi tugashikirwa n'ibibi, hanyuma igihugu kikaba gitekanye, abarundi bakaba batekanye, hose ukabona yuko turi koko abana bagize umuryango. Uwabonye kahise ko Burundi ibi ntavyo yo kumva. Nico gituma ari igihe cyo kurema. Tureme kuko umuvyeyi wacu ntiyadusize turi intano. Biraboneka yuko tubona ko tutari intano, biraboneka yuko koko turi umuryango urimwo abana bakuze, abana bazi kibi n'iciza, abana babona iyo babandanya baja. Hama gacabwira abaduze ya intumwa zibati kandi muri mwebwe umwe arangurisha. Yuda kandi yamaze gutangura idiri, sibyo? Akayibarisha Yesu abo yobarinde ga Yesu. Yobarinde. Niko yabaza. Yabaze ikibazo bwa mbere. Hata abantu bose babaye nabati no yobarinde twabenye. Kumba ariwe yamaze kujya avance. Kandi ubinagore rero. Hageze no kujya niwe yatora ubwa mbere gusangira ku sahani imwe nande. Abantu n'abantu. Abagumya banga ba CNDD FDD. Uwo muntu umuhisi Petero Nkurunziza yita Yuda yobarinde. Petero Nkurunziza yoba yari yiketse ibigiye kumushikira. Turaza kubashikiriza idonido kuri ino nkuru, tubahe vyinshi kubivugwa. Ico bikoze bamwe n'abandi bakabona ko ibibera mu butegetsi bishobora gukwegera akarambaraye bamwe, ariko nanone amabanga akaba yatanguye kuja ahabona, kandi Perezida Ndayishimiye nawe akaba ari mu vyago inyuma yuko hatanguye kuvugwa vyinshi kucoba carishe Petero Nkurunziza. Emmanuel Sinzohagera ni umukuru w'inama nkenguzamateka. Birababaje kubona ingene abakozi ba leta baryagagura canke basuzugura umunyagihugu abituye mu biro, yaba bomenya ko uwo munyagihugu ari we yabahaye akazi, yaba bo kwibutse ko ari we abahemba
hohindutse vyinshi. Hano Emmanuel Sinzohagera arashimika ku ijambo kubaha ubuzima mu gihugu ciwe. Mu bisanzwe abantu bakora mwene ivyo ni ukutamenya ico igihugu gisigura. Ico ni ikintu nohanura abarundi yuko dukwiye kubavanura n'ingeso, tugaha agaciro abarundi bene wacu. Umurundi mwe wacu aje kugusaba ijambo, mubwirana urufasoni ati ndindira gato hari bimfatiriye, mugabo umwakire, ntumuhire nkaho umenga si umwene gihugu. Iyo tuvuze umwene gihugu ni ukuvuga uri mwene igihugu, igihugu ni iki wawe. Tukabaza cyane ingene umurundi ashobora guha agaciro umunyamahanga gusumba umurundi mwene wawe. Naro nibaza yuko abantu turakwiye igihugu nikizoteza imbere tugifise mu mitwe mwene iyo ngendo yo gusuzugura abarundi bene wacu, kudaha agaciro abarundi bene wacu. Turakeneraniye. Nimba ni mu biro, ndi mu biro kubera mwebwe muhari. Ujya ari muri ibyo biro ahari kubera ko mwebwe muhari. Mutahari bijya biro bacavyugara. Kuko ni nka kujya umuyaya mu rugo aha kubera ko ari umwana barera. Abana bamaze gukura akazi k'umuyaya kabagazi acataha. Bajya rero bari muri bijya biro kugira ngo bakorere twebwe abene igihugu. Bijya biro byuguruwe kubera ko tutahari bijya biro bacavyugara. Uburundi burimwo abakenyezi n'abagabo bijunja n'ijambo bashobora gutunganiriza abarundi bene wabo. Abo batabishoboye bokinjura, hanyuma tugasaba indongozi zikatungikira abandi bashobora gutunganiriza abene gihugu, gutyo ibintu bikagenda neza. Umurundi ntagire umwidogo mu gihugu ciwacu. Tibikunda. Ntishobora kwidogera mu gihugu ciwacu. Twidogera mu gihugu kitari ciwacu. Mugabo mu gihugu ciwacu imwidogo dufisemo uruhara kugira ngo ibintu bigende neza. Umwe wese atereye tugashira hamwe inguvu, ibintu ko bihindura, imyidogo igahera. Ni ubushake gusa bukeneye, nta kindi. Ibaze ingene vyomera abakozi b'iperereza batanguye kubaha ubuzima bw'umuntu. Ibaze hamwe abapolisi bose botangura kubaha umunyagihugu wese. Ibaze hamwe abacamanza bose bo kwitwararika ubuzima bw'umunyagihugu. Ibaze hamwe abashinga amateka bose bo kwitwararika ubuzima bwabo baserukira. Ibaze hamwe umushikiranganje wese yoba yubaha umunyagihugu kama yitwararitse neza yabajejwe. Uburundi bwohinduka paradizo. Abashikira Emmanuel Sinzohagera bamutubwirire ko hariho umunyagihugu aserukira yitwa Venanio Nkuru ariko afatwa minenerwe n'abashikiranganje bane aribo Martin Interetse, Imbere de Sabushimike, Audace Niyonzima na Domine Banyankimbona. Mumubwire ko ubuzima bwa Venasi bugeze habi maze amushikire imbere atabarwe vuba. Hamwe gacabwira abakoduze intumwa zibati kandi muri bwebwe umwe arangurisha Yuda kandi yamaze gutangura idiri sibyo akayibarisha Yesu abo yobarinde ga Yesu yobarinde niko yabaza ikibazo bwa mbere hata abantu bose babaye nabati no yobarinde twabenye kumba ariwe yamaze kujya avance kandi ubinagore rero hageze no kujya niwe yatora ubwa mbere gusangira ku sahani imwe nande abantu n'abantu